mbega ndiki natanziki mwami Yesu kugira ngo munde nari mubi sinari mbere. Tugeze rero igihe cy'isaha 12 zirenze ku minota 30 mu karere tuja tugana ku majambo y'Imana. Nushimye mwami nushimye Yesu shimwa haleluya. Kaze muri no mwanya mwiza w'ijambo y'Imana, ijambo rya kino gitondo, ijambo ridasanzwe, ijambo ryaje kubgawe, ijambo Imana ashimye ko tuyaga kuri jewe nawe rishobora kudufasha. Kuri mikro muri kumwe na Jackson Heshimana. Ijambo tuza kuvugana ko rivuga riti agasuzuguro wasuzuguwe karahagije none bohoka. Bona utavuze ati amen, ndasubiyemo ni agasuzuguro wasuzuguwe karahagije none bohoka. Vuga uti amen. Hari abandi bataravuga amen. Mvuze ni agasuzuguro wasuzuguwe canke wasuzuguwe apana kuzosuzugurwa, ariko ako wasuzuguwe canke ako wasuzuguwe karahagije none bohoka. Reka dusome amajambo y'Imana yanditse mu gitabo cyo kuvayo igice cya 3 ku murongo w'indwi. Turasoma guhera ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'9. Kuvayo 3 ku ndwi kugeza ku 9. Turasoma mu izina rya Yesu. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbadugane mbakure muri ico gihugu, mbajane mu gihugu ciza cyagutse gitemba amata n'ubuki, kibamwo abanyakanani nako n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahawi n'Abayebusi. Nuko none eheraba ugutaka kw'Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahazo Abanyegiputa babahahaza. Vuga uti amen. Vuga uti amen. Kandi aya n'amajambo y'Imana nk'uko tuvuze ko tuza kuvuga ko agasuzuguro wasuzuguwe gahagije, wasuzuguwe bihagije nivyo, kandi kumbure nivyo urimo, kandi kumbure ubimazemo umunsi, imisi 2, 3, umwaka, imyaka 2, 3, 5. Ariko ikintu nakubwira ni agasuzuguro wasuzuguwe uno munsi karaheze. Vuga uti amen. Uti chake kamera ucushiramo n'Igifaransa n'Igiswahili n'Icyongereza ati no oya nawe no uno munsi nyene ko
oya rindira ndaza kubikwereka kandi uraza kubona ko iri jambo ari gwawe. Ijambo ntabwo ari y'uwundi ni gwawe. Urazi ko kenshi nkunda kubabwira nti andika ino message yandikira undi muntu umubwire ariko no munsi nshimye ko utokwandikira undi muntu message umubwira ati agasuzuguro kawe wasuzuguwe karaheze canke karahagije none bohoka. Ariko rero ikintu uwo mwandikira urashaka kumubwira yumvize radio ivyizigiro nta ngorane. Aha bari Abisirayeli babaye imyaka n'iyindi, imyaka ishika ku majana 4 bakorera abanyegiputa arabacakara, bakoreshwa bufuni na buhoro, bakoreshwa nk'ibikoko, bakoreshwa nk'ibikoresho, bakoreshwa nk'uko umenga ntabwo ari abantu. Kandi rero kito gutangaza ari ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana. Kandi rero ndagubwira ikindi kintu, bari abana buwahezagiwe n'Imana uwitwa Isirayeli. Uwo Isirayeli imbere ataritwa Isirayeli yitwa Yakobo, maze asaba umugisha wiwe, Imana mu umugisha wiwe. Kandi ijambo Isirayeli sigura ati yagwanye n'Imana n'abantu aranesha. Ivyo byagaragara ko abana biwe abamukomoka ko batigezwa kuba bameze neza, ndabesha. Byategezwa kugaragara ko bategezwa ko bafise ubuzima bwiza, ahubwo bari gudwa abatwara pana batwagwa. Kandi murabizi no majambo y'Imana tuzoba imitwe ntabwo tuzoba imirizo. Ariko imbere yo kuba umutwe uhera ku murizo. Abisirayeli babayeho ubuzima novuga ntibutangaje, kuba uri umuntu wahezagiwe, kuba uri umuntu reka tureka inkuru y'Abisirayeli ko urayizi cyane kumbure uwize umaze kuyisoma. Reka tuvuge ku bugingo bwawe. Uri umuntu ukorera Imana, uri umuntu witanga ku Mana, uri umuntu witanga mu bihe byose, mu bihe bigoye, mu bihe bimeze gute wamuri imbere y'Imana. Kandi uravye n'ibintu biri muri wowe canke nuko uri muri wowe urumva ko kwiyegereza Imana kandi urazi ko uri kumwe n'Imana. Kandi kito gutangaza kenshi wamuvugana n'Imana, ariko amagogo uri mukasanga abandanya aba yayandi, ahubwo amagogo amavamo akajamo ayandi akavamo ayandi akajamo, ugasanga ni ngorane umenga zigira umuzingi. Hagera umwaka ugira utangura ugacutangura kuri ya magogo ayandi watangurirako, kugeza wumva umenga birakunanye no gusenga, ugashira amaboko ku mutwe ukumva umenga ntaco wokora. Ariko agasuzuguro wabaye mu nshuti yanje, agasuzuguro wasuzuguwe karahagije. Nimba Imana yateguye ko usuzugurwa ibiro 5 by'agasuzuguro, ntawe uzi ko agasuzuguro gapimwa gute ku mametero canke ku biro. Ariko nimba wari wateguriwe ibiro 5 by'agasuzuguro bigarukiye hano. Nimba bitari bwakwire, Jackson akubwiye ati bigarukiye hano kuko ijambo ry'Imana ribivuze. Abisirayeli babayeho ubuzima nawe wo buguha n'uwo bwemera, kandi bitwa ko ari abantu b'Imana. Ingene bashitseyo murabizi, byaciye kuri Yosefu, niwe yabanje gushikayo, murazi inkuru yose. Ariko Yosefu nawe yari afise amasezerano. Aho ngomba kubwira umuntu ari mu masezerano. Yosefu yari mu masezerano, kandi amasezerano mezaga. Kandi kuba yababwiye bene wabo, ari abantu bavuga ko yagize nabi, ariko ntibyari nabi ko bari bene wabo nta kibazo. Yarabizeye. Kuba yababwiye ko Imana yamubwiye canke yarose, we yavyita indoto, ntiyarazi ko ari yerekwa. Nta kibazo cyarimo. Nkuko nawe wizeye abantu bari hafi yawe, ariko bacabara guhemukira sha. Ubwo mbabona ko ari abantu babi, ko ari bikoko. Ariko umenye ko bari kubagushikana ku masezerano yawe. None ko Imana yagusezeraniye iki na kiriya, waruzi ko uzogishikamo gute? Ubanza kumera nka Yosefu. Yosefu yabanje gutabwa mu mwobo, atagwa mu kinogo. Muri kijya kinogo ndibaza ko Yosefu mu rujya mwanya mu kwiyumvira hari ibintu bimwe kumbure byamusiga, kiyumvira none y'amasezerano Imana y'amasezerano Imana yambwiye ko nzoba meze uku mbega bizoca ndi muri iki kinogo. Aho kandi muri ico kinogo yari yiteze gupfa, ko ntiyabona imbere, ntiyabona hirya no hino, yabona ikinogo gusa, hejuru akabona gaco gatonya, mugo ntiyabona ko ashobora kuva muri ico kinogo. Kandi wiyumvira ikinogo yarimwo yagiterewemo na bene wabo n'abantu canke bari umunawe, bari abantu bategerezwa kumbure
kuzomufasha mu buzima. Urazi kenshi na kenshi ari abantu bagira amakosa canke n'ibindi mugabo akabaza ati mfise mwene wacu n'umutegetsi mfise ikintu ke mugabo gacu usanga wundi nyene wari wizigiye wundi bavuga ati naho vyoba bimeze gute naho vyoba bikomeye cyane naho noba ngwaye nkabura amahera yo kwa muganga naho vyoba bimeze gute ndazi ko mwene wacu naka ndazi ko mushikanje naka ndazi ko runaka ahari kandi nta kibazo nogira ukumva umenga uratekanye kubera naka ahari wundi wari wizeye ko aza kuhaba akaba ari we oh Jack ukuvuga iki ndiko mvuga ibyo nyine wundi wari wizeye ati niwaza kunyereka inzira wundi wari uzi ko aja gutwara umuduga wiwe akujana muhira ugasanga utwaye umuduga wawe wiwe akujana mu gasho cyangwa akujana kukwica. Yosefu yaba yarari hano nari kumuha ikiganiro nkamubaza ni frere Yosefu uvyumva gute mbega none gihe wari muri cya kinogo wiyumvira iki mugabo yari ku masezerano urashaka kuba uri mu kinogo sinzi kinogo ushobora kuba urimo urashaka kuba uri mu kinogo cy'ubukene urashaka kuba uri mu kinogo kimeze uko cyangwa kiriya mugabo rero aho uri hose ndazi ko gumutaka ugumutakamba utakambira Imana ugasenga ukumva umenga amasengesho nashika hari gihe usenga ukumva ko uri kumwe n'Imana ugasenga ukumva ko winjiye kabisa ukumva ko Imana umenga murabonana neza ukabona umenga nguyo muri kumwe mbere akanakubwira amajambo washaka akanakubwira imbona nkubone apana amaso apana amaso ariko rero amaso y'imwemu imbona nkubone hari gihe ashobora no kuba gutuma ko abantu ukumva ko wibereyeho mu bihe vyiza n'Imana ikindi gihe naco bigakama ukarondera Imana yagiye ukahabura kuvuga ati none Mana none wabaye bize none Mana kumenga uri kuritaho iby'abandi gusa none je ariko nkubwiye nti ako gasuzuguro wasuzuguwe kagira gahere ugutakamba kwawe kumviswe mu ijuru vuga uti amen uti Jack none ugutakamba kwanje no kameme je nari ngwaye malaria kumburi yo ashobora gukira none n'umugera none reka byose wabwiye Imana yaravyumvise. Yosefu bamaze kumukura mu gobo cyangwa muri cya kinogo ndibaza cyagira ivyizigiro ati tibene bacu bariko barankinisha nawe ntibari kugira moye nibi bazabona baramudandaje. Uraza umuntu aguze ikintu gena mu soko ugura impuzu ushatse uyitabagure watanze amahera biragusha ushaka uyitabagure wa wundi wayiguriye ko niwe bikimuraba bongo kweli. Waguze ibijumbu ubijanye muhira shaka ubimene shaka ubikate shaka ubifungure shaka ubitange shaka ugira uko ugomba kose wo wabiguriye ntaca kubaza kukurumva ni gwawe nabo baca baramugurisha yacyacike intege ndibaza. Kumbure nawe ugezaho abari kubakugurisha sha kumbure ugezaho ubona imbere hataboneka ubona inyuma hataboneka hirya no hino ntihaboneka ariko nkubwiye nti igukuye muri ako gasuzuguro unyumvirize neza sinkubwiye ko izogukura si muri kazoza ariko ndiko ndavuga ku vya kubu uhoraho Imana yacu ni yakubu igiye gukura muri ako gasuzuguro. Yosefu yarageze hariya muri Misiri cyangwa muri Egiputa ibyabayeho byinshi murabizi benshi murasoma amajambo y'Imana ariko nkubwiye ko hageze n'igihe haja mu ibohero ibyo byose amasezerano yiwe yari yasezeraniwe n'Imana ntiyari bwashike mugabo hategezwa kubaho ikindi gihe cyuko Yosefu aja rero mu masezerano yiwe. Imbere yuko aja mu masezerano yabanje guca handi hantu imbere yuko aja mu masezerano ubanza guca handi hantu hariho ibice bibiri nshobora kuvuga by'ubuzima ibice bitatu by'ubuzima no guha hari igihe cyo kubaho wiberaho utazi ivy'Imana utanavyitayeho wanashaka ukabuna senga mugabo nunavyiteho n'ubu udafise amasezerano y'Imana ukaba wibereyeho nta masezerano nubwo yoba hari si birebire nta kintu kirekire cyo bakirimo wibereyeho nk'abandi ujyama nk'abandi ku mugoroba ugasenga nk'abandi
n'abandi mwijoro karyama no vyita nta bitero byaba daimoni bigutera mu gatondo kavyuka ugashima Imana ukanywa icyayi n'umukate canke abandi bavyita umushusho n'ibindi ukagenda ku kazi sasita ugafungura ku mugoroba ukaja gusenga bikabuzima mwe nubwo kandi ukaburindiriye Yesu. Hari n'ikindi gihe uva muri ico gihe ukaca winjira mu kinogo kindi kanaka cy'amageragezwa, ayo mageragezwa kayabamo abandi bantu bose ntibayabone ariko kayabona urumwe. Kandi igihe cyose yabamo nta muntu numwe yigera agutahura kiretse uwahishuriwe n'Imana. Ati Jack ukoza aho ngeze. Igihe ugera muri ico gihe nta muntu numwe yaba kintuki yaba wa wundi yarakwigisha amajambo y'Imana, wa wundi yahora aguha inkomezi mu vy'impwemu, wa wundi nawe wahoro ugerageza gufasha mu vy'impwemu, abasiga yakubwira ati no kamame nawe nta kuntu Imana ishobora kurekura ko ibi bigushikako kandi uri umugororotsi w'Imana. Oya nibibaho nka kwa kundi babwira Yobu. Ico nigiye novuga nti nigiye ca gatatu. Mugabo ico gihe ca gatatu nako ni gihe ca kabiri. Mugabo ico gihe ca kabiri haragera igihe naco kuzokivemwo ucuba mu masezerano yawe. Aha niyo ndiko ndakubwira rero mu gihe ca gatatu. Igihe novuga ca kabiri kiragoye. Ni wa wundi uzosanga mu ibarabara agenda yidoga. Je kenshi nkuna guhura n'abantu ugasenga ariko aridoga ariko aravuga amajambo ni wa wundi ari mu bibazo birebire wamubaza A akakwishura B, ikaramu afise mu maboko akayikubaza ati mbega nta karamu wowe mfitiye, ari mu bibazo birebire. Kandi nubwo bigusigurira ntuvyumva, ari giye gusigurira ukabona umenga wotwenga. Mugabo we mu mutima ibwina arababaye na mosozi gusa. Ugasanga umuntu w'umugabo ariko ararira ugatangara ukavuga ati mbega none uyu muntu w'umugabo yoba akomeye neza mu mutwe byo bimeze gute. Ugasanga umuntu amaze ukwezi amezi 2-3 adatwenga kubera ibibazo vyuzuye ibwina mu mutima. Kandi bidasigura ko adasenga, arasenga aregera Imana. Hagera igihe umuntu afise ibibazo yaza kuri we akamusengera ibibazo vyiwe bigakira, ibibazo vyiwe bikaronka inyishu. Mugabo we ubwiwe akaguma ari mu kinogo. Yo pole uti Jack ati ndabibayemo, atumenga wowe mbona wowe uri kurambona uhora barakubona. Hagera mu bihe by'ubuzima naho ugasuzugurwa kugeza kuri tapi ukaja hasi gose. Nawe ubwawe wasenga Imana ukavuga ati yo Mana none ngirene suzuguwe n'umuntu ugasuzugurwa n'uwo wambika n'urisha n'urihira ishure n'ibyo byose ukivuga ati mbega Mana none akagasuzuguro nzo kavamo gute. Waritanze gukorera Imana, abandi bitanga gukora business, bakora ubudandaji, baraguze ama parcelle, wowe ugiye kubapangira baragusuzuguye. Kandi ukorera Imana, ya Mana yarema bwa butaka byavu bariko barubakako bakagusuzugura muzu yabo ukarira. Hagira umwanya wo gusenga bikanka kusenga ukarira. Washika mu nzu warumenyere gupfuka musenga bikanka ukagwa ku gitanda cyangwa ukagwa hasi ukarira ukabura amajambo uri bubwira Imana. Yo igihe cyawe ni iki rero? Imana igiye kuri agasuzuguro kandi kubwiye ngo igiye kukubohora. Warubosho n'amadeni, warubosho n'ibintu byinshi, ibintu bibaho abantu n'ibintu byinshi cyane. Urashobora kubosho n'ubukene, ubukene bukakwizingira ko wajya gukora abo muhembwa amahera amwe mugasanga bafise ubuzima bwiza ariko wowe ugasanga ubuzima buranse. Ukivuga ati mbega Mana none je bimeze gute? Wabika amahera washika ku bihumbi 10-20 cyangwa ngahe umwana akacagwara. Umwana atagwaye akamena ibintu by'abandi bakakurihisha. Ugasanga ubukene bwama mu nzu yawe kubuhera itariki ya mbere kugeza itariki ya nyuma ukimvira ati Mana none je nakoshereje iki? Ariko n'umunsi wawe kubohoka ubwo ti amen. Warondera akazi abandi bakakarondera bakakaronka ariko wowe bikanka.
umupapa umwe niwe yigeze kurondera akazi biranka, yarize kaminuza licence muri economy, sinzi ndibaza mu kirundi umuntu yovyita mu vyerekeranye n'ubutunzi canke ibintu mwe nivyo. Mu mabanki bari bakeneye abantu nk'abo, mugabo yaje akarondera akakabura, agahiga hose akiruka akabura, avuga ati mana naje ngirene, acaja gusaba kabuparano, yerekana bulletin mu wa gatandatu. Oh, harageze igihe Imana imukura mu gasuzuguro sha, baramuha akazi k'ubuplanto muri banki, yarajeje gukubura, yarajeje gutanga amakete hirya no hino, yarajeje kugurira amafana b'abadamu bakora mu mabanki ku magishe, abamusuzugura, abamubwira ngo ahenge nigise kendo zari yafana wenda gutumikanye katsi nishushe. Ndaguhamagara ukaza. Harageze igihe Imana imukura mu gasuzuguro sha, yaramenyereye ubuzima bw'uplano, yaramenyereye gushika kare, yaramenyereye gukubura no gukoropa, yaramenyereye kugura amafana agenda kubazanira amakarte y'amayinite, yiruka duga manuka bakamuha gakinga azarajana. Umunsi uri izina bakenera umudirecteur w'iyo banki, bavuga ati mugende mubwire inshuti zanyu ati yaba twari dufise umuntu yize economy ngaha nitwari kurondera undi muntu wo hanze, ati mugabo nawe dufise ko atari dufise n'uwo mudirecteur none aheruka kugenda, yari yamaze kuronka akandi kaza handi, none birakwiye ko turondera uwundi. Wa mugabo arasokora ya diplome yiwe ya kaminuza. Kagasuzuguro kaba karashize. Wa wundi yaramubwiye ati kendo uzanifana ati ndaguhamagara ukandabuko. Harabiyumviriye kunyika biranga, harabiyumviriye guhunga biranga, amanyanga yose yakogwa yarayatse. Imana igiye kugukura muri ako gasuzuguro kandi sikera, sindi ko mbwira byo muri kazoza nuno munsi. Ndabona abantu bako nyandikira message ati Jack, Imana igiye kugukura muri ako gasuzuguro, urakoze cyane. Ukarondera akazi abandi bakaronkera, ni wowe ukaburira. Wanashaka urukura karondera abandi bakakaronka, wowe bakaca bagushira mu gasho ngo wari kuri uraraba cyane umuntu, abandi bose barengana ngaho atanu umuntu numwe afisa karanga muntu, wowe ugafisa akawe ufungwa ngo ntikabona neza canke izina ryawe yanditse neza. Agasuzuguro ni kabi, ariko rero ijambo ry'Imana rivuga riti agasuzuguro asuzuguye karahagije. Igiti gica kategerezwa kuba gahari kuri wowe karakwiye, none bohoka. Ndabona uri kurarira uvuga ati ya abandi bagwaye banywa ikinini kimwe canke bibiri canke bitatu bagakira, mugabo iyo ngwara nyene abandi bagwaye nawe ukayigwara abandi barakira wowe bikanga, ukagwara abana bakagwara cyangwa ukagwara abavyeyi bakagwara, uno munsi wakira ejo mukagwara, hirya ejo umenga ni gikonkwane, umenga kwa muganga basigaye bakuza izina, umenga ukora kwa muganga nta nivyo ubuganga wize, abantu basigaye bakubona ngaho kwa muganga misi yose basigaye bakwita ati muganga urashaka kumfasha, ukavuga ati naje nje kwivuza inshuti yanje. hari igihe uja mu gasuzuguro ko kwankwa, abantu bakakwanga, wakora ikiza kikitu kibi, waho umuntu ikintu akavuga ati bya byose uyu muntu nta neza nshakira, kubera iki yo bampaye iki kintu, oya vraiment ujya muntu je ndamanga kubona ikintu nk'iki. Agasuzuguro ariko kagira gaheresha. Hari igihe ujya kuba mu bugumba, amezi agahera, imyaka igahera, abo mubakiye rimwe
bakaronka abana, ugasenga ubu amakesha abarizwa iwawe, ibifungo bibarizwa iwawe, iminsi 3 ugakubita. Ukiri inkumi ntiwigeze ubigira, ukiri umusore ntiwigeze ubigira. Iminsi yo 3, 5, 20, 40, 21, mugabe Imana ikikawusha. Hagera ikindi gihe Imana ikakurungikiye mbere n'abantu ikakubwira ati nzoguha umwana, ukarindira imyaka ikaba myinshi. Ariko ubu rero nduvuga urumviriza ati mbwira, ubu rero Imana igiye kuraho agasuzuguro nkuko yakuyeho agasuzuguro kuri Hana. Usomye mu gitabo cya Samuel, igitabo cya mbere cya Samuel, igice cya mbere ku murongo wa 6, havuga ati kandi mukeba we yama amushinyagurira akamutera intuntu kuko Uhoraho yamuzivye inda. Reka ndagusubiriremo, kandi mukeba we yama amushinyagurira, gushinyagurira murakizi, akamutera intuntu. Urazi umuntu kugutera intuntu kuko Uhoraho yamuzivye inda. Izi ni nkuru za Hana na Penina. Hana yari umugore mukuru na Penina bose bari abagore b'umugabo umwe, ariko Penina yaravyara, mugabo Hana ntavyare. Penina kazara mujya ko amutera intuntu, amushinyagurira, ariko Hana akarira, akumva umenga, ndumva umenga uri kuvuga ati naje n'ubuzima nk'ubwo naka uranshinyagurira, nurabonaka mwihoze, ariko bikamutera intuntu, akumva umenga yorira. Haragera igihe ajya mu rusengero kuzarasenga, bikanka ko asenga, agatangura kurira abomboranya iminwa. Bweza umukozi w'Imana ntiyamutahura. Hari igihe ujya mu magerageza n'abakozi b'Imana ntibagutahure, na wa wundi yahora gufasha mu mwemu, na wa wundi yahora gusigurira ibintu, na wa wundi byari bimeze neza ntagutahura, akabwira ati oya vrama jene nakubwiye ko wogira gutya no kutabigize. Wa wundi akijijwe nawe akaca kubwira ati jya kubapfumu. bikanka anaciye atakambira Uhoraho. Uhoraho amusezerana ko amuha umwana. Hana umukozi w'Imana Heli ntiyamutahuye, yavuga ati uyu mama, abamama baza banyoye inzoga bakaza kuvugira ngaha mu rusengero, ntawe uzi n'imvugo yakoresheje. Yaba hari amaze kubaho kanyanga, umuntu yari kwimvira ati ibyo byose yamubwiye ati uyu mudamu azindukira mu kanyanga maze akacaza ngaha muri umwanya w'amasengesho, akacaza guteba. Mugabo rero ikintu niyumvira kinini cyane, Hana yumvise umukozi w'Imana avuga, ana mutima wiwe ndimvira ko atihuse kwishura, nubwo mu nyuma yavuye amwishura, ndibaza ko yaje kumwishura hamaze kurenga igihe. Umutima ukavyimba ukumva umenga womeneka. Hari barabara zimwe kumbura atacamo, kuko umuntu wese yavuga ati ngujya wangumba. Kumbe nawe bimeze uko, hari barashobora kuba utadwicamo, hari ahantu hamwe ushobora kuba utakijya. Ubundi yambwiye ati Jack, je ndumva ko nakazi no gaheba, kuko abantu bambona ku kazi bambonamo cakindi nyene. Ati je ndumva kumenga akazi no gaheba kubera ibibazo. Utaraburogwa. Hari igihe umuntu ajya mu mageragezwa wundi ntabitahure, akavuga ati reka rindira. Ariko rero ndakubwiye nti agasuzuguro wasuzuguwe karahagije. Hari igihe ushobora kuba uri mu gasuzuguro kuko ubutararonka uwo mubakana, ugasanga umuyigeme imyaka yabaye myinshi, warujuje imyaka, muhira basigaye bakwita shanga. Abahungu batonya kuri we bamaze kurongora, bubatse izabo, bubaka ngaho iwanyu ku Gatumba. Abana bavyaye baguma kwita shangazi, ko baguma kubona ngaho shanga. Ariko no munsi rero agakuru keza, agakuru kameze bien, uti Jack mbwira ngiye kuronka sinkubwira mvuze uko, mugabo mvuga ni agasuzuguro wasuzuguwe karahagije.
none bohoka. Hari ibintu bishobora kuba byakuboshe, hari ibintu byinshi biboha, si ngombwa ngo ndabidondagura icyo n'ikindi kigwa. Hari ibintu byinshi bishobora kuboha umuntu. Urashobora kuboha n'akahise kawe, urashobora kuboha n'ivyo uri muno munsi, urashobora kuboha n'ivyo wavuze imbere y'Imana. Hari abantu batamenya amajambo bavuze imbere y'Imana. Nageze kubabwira umudamu yama yakubiswe n'umugabo wiwe, yamukubita mu gatondo na saa 11. Misi yose mu gatondo umugabo akamukubita, misi yose nyamudamu avuye ku kazi umugabo akamukubita. Na nyamugabo yaheza kwita mugore, wamubaza ati mbega kubera ko wamukubisa, ati naje ntavyo nzi, ati mugabo nimvise ko no mukubita kabisa, turabona ingene yaza andaba. Umunsi umwe avyiganira umukozi w'Imana, amubaza kahise kiwe, asanga kumbe n'amajambo bamwatuye ku muvyeyi wiwe yamwatuyeko. Ijambo watuye, hari abantu bakinisha ijambo, rije jambo watuye Imana yarifata kandi rikaba. Urashobora kuba ufise ikibazo cyo kutaronka abana, mugabo n'undi afise ikibazo cyo avyara abana mugabo abana bagapfa. Hari n'undi afise ikibazo cyo atararonka umugabo, hari n'undi afise ikibazo cyo atararonka umugore, hari n'undi afise ikibazo cyo afise uwo bazokubakana mugabo ntararonka uburyo. Akoko se nagasuzuguro, ariko Imana igiye kura muri ako gasuzuguro. Nibyumvikana nawe haregera igihe ukagomba kubwira umuntu ijambo ry'Imana, ukambwira ko ku Mana hari amahoro, ku Mana hari byose, mugabo waraba ubuzima bwawe ukumva umenga ntacyo wovuga kuko aca guhinyuza. Ariko Imana igiye kuri agasuzuguro. Ibihe babayemo ni birebire byinshi cyane kandi bibi kandi bibabaje kandi biteye akagongwe kandi biteye agahinda. Uri kuravyiganira umuntu umenga ntaca binezwe, kuramubwira karaba telefone, wamubwira karandika message, wamubwira kitaba telefone, wamubwira kirabira hirya, ukabona umenga ntaca kwitwararitse ko, ariko ufise umwe akwitwararitse. Ni wowe ndakubwira ati ni wiyizire, mu gihe abantu bose bakubwira ati mviraho kirashisha, nawe acakubwira ati ni wizire kibondo ndagukunda. Ni wowe ndakubabaye mu bihe bigoye, ni wowe undi yamari kumwe nawe mu gihe ugowe, ni wowe ndagoza amarira mu gihe uri kurarira, akubwira ati ni wihorere ndi kumwe nawe, ariko ukabona umenge nyishu ntiza, ariko akubwira ati ndi kumwe nawe, ati sinzi ukwigira ndaguheba, ati ndakuzi kandi ndazi na izina ryawe, ndakuzi utarabaho kandi ngufitiye umugambi mwiza n'uyo. Igihe bose bakubwira ati uragapfa, wakakubwira ati uragakira. Mu gihe abantu bose bakubwira ati mvira mu nzu, nawe akakubwira ati nuze mu nzu y'Imana, wa wundi arakubabaye, wa wundi arakwitwararitse. Igihe uzo uri kuramubwira ntabwo azoraba telefone, mu gihe uzo uri kuramubwira ntabwo azokwitaba telefone, mu gihe uzo uri kuramubwira ntabwo azokubwira nawe ibibazo vyiwe. Hari igihe ubwira umuntu ibibazo ukibaza ko ukomesheje umubwiye ibibazo bikomeye cyane, nawe ugatangura kwigana ibibazo vyo, ugasanga ivyo nivyo binini kurusha. Mu gihe cyuko wofashwa ukoca wumva wogenda umufashije ikintu. Ubwo buzima abantu barabubayemo, kandi wenda nibwo uri kurabamo uno munsi cyangwa nibwo umaze iminsi ubamo. Ariko nkubwiye nti agasuzuguro wasuzuguwe karahagije, byashitse imbere y'Imana. Uhora amaze kumva amaborogo yawe, uhora amaze kumva amarira yawe. Reka tusome cya gitabo cyo Kuvayo 3. Aya n'amajambo Imana yabwiye Mose yahunze. Imana imwiyereka mu gisaka cya kumuriro. Kuvayo 3:7 havuga ati Uhoraho abarira Mose ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimo, numvise gutaka kwabo, batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'Abanyegiputa. Shiraho izina ryawe. Reka dutangure maze nitwashika aho hantu tushiraho izina ryawe, sawa? Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje, tushiraho izina ryawe. Umuntu wanje naka, reka shiraho je gwanje. Nukuri umuntu wanje Jackson yari muri Egiputa, tushiraho amagogwa yawe ayo wari ufise ko ahera no munsi. Yari mu bushomeri, yari mu bukene, yari mu kubura inzu, yari shiraho ico kintu.
nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo. Imana irazi imibabaro yawe, kandi manukanywe no kubarokora. Urazi umuntu akubwiye ati nje kurokora, usanga ari nk'umuntu nawe abanza kubicisha kure, abanza guca hirya no hino, atanga igiturire. Mugabo we niwe abishoye, amanukanywe no kukurokora. Mbakure mu maboko ya Banyegiputa. Imana ikure mu maboko y'iki? Y'ubugumba. Imana ikure mu maboko y'iki? Ico nyene kivuge. Aha rero tugira dusengega. Iryo ni sengesho ryawe. Mbadugane, mbakure muri ico gihugu, mbajane mu gihugu ciza cagutse. Imana igushire amasezerano yawe sha, yagutse bien, ameze neza. Ico gihugu kimeze gute? Gitemba amata n'ubuki. Reka tugarukirize ngaha. Gitemba amata n'ubuki. Imana igiye kugira ibidasanzwe mu bugingo bwawe. Imana igiye kwigaragaza. Reka tumvize kano karirimbo maze dusenge. Ndifuza ko mu no mwanya wowe uri kurisabira imbabazi, ko tugira dukore amasengesho, kandi amasengesho aza gutuma ibintu byawe bihinduka. Ivyari byaranse uno munsi biraza gukunda. Kandi ndifuza ko cuma na nigishinga ntahe Sejo ya Sejo. Nibaza ko ari ejo nivyo urashobora kugenda nimba kara akazi uje kudepoza biroroshe, kuko no munsi bidakunda kumbure. Mugabo ibiza gufungukana uno munsi. Sejo sijya ejo. Reka tumvize kano karirimbo maze wiyegeranye, usenga Imana, wiyegereza Imana, maze tuje dusengera hamwe Imana igira ikikora mu bugingo bwawe.
unajibu maombi, twakaabudu na twakuamini Bwana. Aturishura amasengesho ati turavyizera Mwami, turakwizera. Reka dusengere umuntu wese yumva ko hageze ko ava mu gasuzuguro, ariko navuze ko umuntu wese yobanza gutunganya ubuzima bwiwe kugira ngo amasengesho yacu ashobore gushika ku ijambo ry'Imana. Yarabitubwira kandi yarabitwemereza neza ko amasengesho y'umugororotsi afise ubumote bwiza, ariko amasengesho y'umunyavyaha ni igisesema imbere y'Imana. Mbanje gusengera kugira ngo Imana iguharire, nawe wisengere Imana ikugirire neza, maze wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe uno munsi. Nimba utari bwamwakire, nimba wari yasubiye inyuma, Imana ikugirire neza. Ariko uno munsi ntorenge utabonanye n'abakozi b'Imana. Hirya no hino amashengero aruguruye, urabishingiro ryemera Kristo nk'umwami n'umukiza, ryemera umubatizo, yemera utatu utagatifu. Ugende uvugane n'umukozi w'Imana aza kurongora. Ugize ikibazo ashaka kunyandikira kuri message cyangwa ukantelefona kuri 79 57 14 29 79 57 14 29. Reka dusenge. Mana Data uvyagiye ahera hawe, turagushimiye ko uri Imana nziza, Imana itwitwararitse, Imana itubabaye, Imana igiye kudukura mu gasuzuguro, Imana igiye guhindura kahise k'umuntu, Imana igiye guhindura amateka y'umuntu, Imana igiye kugira neza kuri abo bantu bose bayizeye Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Imbere ya byose tubanje kubasabira imbabazi bano bose bemeye ko ari abanyavyaha. Umuntu wese yemeye ko ari umunyavyaha akeneye kuba imbere yawe, ewe Yesu Kristo, ndamusabiye Mwami ko kumva amasengesho yiwe, ukamuharira ibicumuro vyiwe byose, ukamuharira ibyaha vyiwe byose, maze ukamwakira, ukamushira mu ruhongore rw'abandi, maze ukamukuraho agasuzuguro. Nako agasuzuguro ni kabi, katumye abantu benshi bafutana, katumye abantu benshi bakuva ko Mwami, katumye abantu benshi biyumvira ko umenga ntuyishura, abandi biyumviye ko utababaye, abandi biyumviye ko utababona. Ariko uno munsi Mana rino jambo ryaje hageze kugira ngo umuntu wese yiyumve, umuntu wese ashobore kuronka inyishu y'ibibazo vyiwe. Mana ehera buno muntu yambwiye ati yarasuzuguwe ku kazi, none ati ni inyishu yiwe. Era abantu wundi yavuze ko ari inyishu yiwe. Mana ndagusaba koko ko vyoba kuva uno munsi umubera inyishu Mana. Kano gasuzuguro yabayemwo karahagije, agasuzuguro ko kubura inzu karahagije, agasuzuguro ko kuba apanze karahagije, agasuzuguro ko kuba acumbitse ahantu karahagije, agasuzuguro ko kuba atagira akazi karahagije, agasuzuguro ko kuba ari umukene karahagije, agasuzuguro ko kuba dandaza ahomba karahagije, agasuzuguro kuko n'abandi batamwemera karahagije, agasuzuguro karaheze Mana. Agasuzuguro kuko avyara abana bagapfa Mwami karahagije, agasuzuguro ko ubukene karahagije, agasuzuguro k'ingwara karahagije, agasuzuguro ko kuba amazi imyaka n'iyindi ataronka ubakana karahagije Mwami, karahagije. Urishura amasengesho, warishuye abatari bake Mana, nuwo numugirire neza umwishure. Turiteze ikiganza cyawe, turiteze ibishinga nta biza kuvana n'uno munsi, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Jackson Nkishimana muno mwanya w'ijambo ryo muri iki gitondo.